icupa twari turimo twari dusa n'abirangije nja kuri kontwari y'akabari mbere umunyakabari nizanira ibiyeri 5 ndamuha inoti y'igihumbi muri ya mafaranga bawe akabari kose kabira hasi rimwe uyo mwango kuti igihumbi yagikuye tajugumira ndabona uko ngira ndegera ndaja kwicara wa munyakabari arangana za nzoga n'akabari kose kahagaze wabona aho bicaye baraba bo twicaranye ngo twari twihenze ngo nta kiwacu yewe nize ahepfo Musenyi hanyuma ndahava 68 turiko turakura twariryohera abana b'abasore tugatembera mu gisagara mu Kayanza nko mu weekend igihe kimwe baradufata ariko akana pendi ngo twagiye mu nama natwe twari tuzi ivyarivyo twari twagiye n'ibitero musitanteri aradufata atwagiriza mu manama ashitse manama nazicuzi bariko tuganira n'abantu badufurumisa imbuto bakwiye muri Tanzania nk'amasaha ibitambara by'impuzu n'ibindi hanyuma bari barusambisha sinzi wabwiye umusare ko ntungumura kugira ngo usizo wewe wari mu nama y'umura bigatwara n'ibyaritse ngo yatumye ko ukukumva mu ikambi abana b'abasore banyerera gutya kuko yuze ku ruhome ageze bene aha mu mfuruka abaranyisaragiye yagiye kurongera kuraba dusigaye turi abantu babiri ashagira ngo shiramo mugende n'abandi bagiye ivyo atiwe hagize rero 72 jewe nari nsanzwe nkora ahantu bitwa mu Kibenga muri komine Gatare ubwo mugisi ko bimatora hanyuma hageze mu kwezi kwa 10 mu 71 ndogwandiko rumpa invitation yo kuja gukorera muri komine Matongo hagufi yaho bakuhira itariki zitanu z'ukwicenda ngo ndashika birari tuja ngaho hanyuma hageze ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 mu 2022 ariko umunsi wa gatandatu sinohibagira ubwo si ukuvuga ngo sinohibagira kuko gifise akajiko k'abantu oyari mu kunyene byashize muguma ahiye tuzatubona imodoka mu gitondo saa 2 tugira tutangure kwigisha imodoka irashika abantu bose bayita amatoyota hanyuma nk'abantu barimo twese namenye mu benshi urumva ko nari nsanzwe nkora muri Gatare ariko naje kubonamo umudandazi umwe nari nzi neza kandi bari nyine ako katoyota nyene hejuru nako n'uwari kontakti wa komine nari ndamuzi kuko nibo baduhemba agashara kacu nari nsanzwe ndamuzi nari patero yari yambaye akabutura n'ikoti ndende irengana amabigatoro nibo bamutoye atari byitegura neza hanyuma musitanteri mbona afashe ibahasha asoma amazina mureka mbanze Moise mfata vya matoma hanyuma n'ubundi akazina kariho karaza gatoya yaza kuza hanyuma ngo nimuze ngo tugende mu Kayanza ukomisiyoni arabarondera banditse ababazi hanyuma rero turanuganukana ati tubari biki
turavamo turaja mw'ishure ry'uwo yitwa Mfatavyana Tumanira n'Imetre Responsable, turavuga tuti none ko ari kuwa gatandatu abana ko saa tanu twoca tubamanukana kw'iparuwasi gusenga mu misa ya saa tanu, none aba bana tubagira gute? Baguma bonyene canke tubarungike? Tuca turagenda turashikira musitanteri turabana none bigenda gute? Musitanteri aritegereza hanyuma ngo wewe akurikiro ko n'urya mukobwa hariho umukobwa yigisha umwaka wa mbere yaratanguye wari umwaka wa kabiri atanguye gukora, usigara murara abo bana ndagaruka kubatora. Abandi rero baca barurira, hariho n'ubundi mwarimu umwe yigisha umwaka wa kabiri yiruka mw'ishuri, umugabo wewe mwabo basomye ntiyarimo, acagenda mw'ishuri bagiye gutora ingofero n'iboti, nawe yurira agende mu kayanza. Iryoheye yasigaye arama imodoka bayigema igiye n'abavuye gutora imyari, ubu baramusize. Nanje mbonye bagiye ngahirwe nahita gucikora inari njafata nari mfise karumunanje kiva mu mwaka wa gatatu, ncafatana n'uwundi mwana umwe akuze nimumperekereze muje muri aba bana bita gucikorera munzanye kugira ngo nze kugenda kwa komisere mfise ubwoba. Twari ngaho hageze twabana tubajana mu misa twarabamanukanye, jewe n'uwo mu wundi mugabo twarabamanukanye turi abantu babiri turasenga. Mugabo twumva n'igikomye kwisaga umunsi ntitwasenga, twumva n'igikomye ati ngiye kariya mudukije ava mu mazi asohoka kuza kurara gutyo. Tutashe tugeze aho kw'iryo shuri turaba turaterana nk'uko twama duterana, mugabo makenga ari yose ati none babandi ko bataza vyoba vyagenze gute. Tugize ngo dutahe mu masaha yari kera, umukonseye ngo ntimuva ngaha, none n'iki oya ngo bavuze ko baza kubatora, none nimugume ngaha ngo babasange. Imana nagize uwo twari kumwe, uwundi mwarimu twari kumwe yaranakuze, niwe yari yaranayigishije twakorana nanjye, yari umwarimu wanje, acamubwira ngo yari na muvyara wanje ngo turitahire ngo nibaza ngo badusana muri ya nguru dutaha barahazi ngo twigiye aramutugura nakuranira amazi ubutandukanye twasezeranye ko tuzohwana mu gitondo, turasezerana ko tuzohwanira dusubira gusenga twebwe ku munsi wa Mungu. Ngiye kumuhita aho twasezeranye naramurindiriye ndamuhekura, ndagerageza guhamagara kuko nari mu maso y'ahaba ku musozi yaba ko jewe mbakugitwe yawe yabahawe ijwi rukomeye. Mbonye ntamubonye nkeka yoba yahiye nduga ibarabara, nshitse ruguru sanga twamukonseye n'uwundi mukonseye mugenzi we rero yantwara yifitiye agakuza k'urwagwa kw'ibarabara ariho ahagaze. Arambwiye ngo n'isomo nanjye umutima niho yabagura ndaguma niyumvira babagenzi bacu ko vyagenze. Nyamukozi yari yashatse kutugumana, yarampamagaye ngo reka uwogira icavuga ntagire icaba. Urabona ni ejo twongeye guhembwa, none ubu yatakintu mfise ntakubabarira ntakuntu mfise. Ndagenda nshitse ku paruwasi
wa mugenzi usanga yamaze kugerayo. Erega inkuru y'umwana isubira inyuma. Ntuze umuntu yari kumwe na musitanteri, jewe rero nagize Imana ntitwabaye, twari tunyuranywe aho jewe nagiye guca mpitana umugenzi, nawe amanukanye abo ngo bari baraye bafatiye aho nyene kw'ishure ndakora, aribo yazindutse gutora. Hanyuma jewe rero turanyurana agiye abajanye. Igituma mvuga ni Imana yabikoze. Mu nyuma bukeye ku wa mbere hariho umugenzi yaciye aza ava ahantu hitwa mu Kiziba, aza kumbwira ngo nakuzuzura mucakuru, ngo aho bagenda kuko ico gihe iyo modoka yaza we yari muri kabine imbere, ntiyigeze ava no mu muduga. Ngo ageze mu Kayanza ngo yaciye abwira musitanteri ngo hariho agahungu twasize. Musitanteri aramubaza ngo yitwa nde? Musitanteri araraba hamwe yasoma abantu ngo noneho atawuzi. Ngo umugabo ngo yari harya ngo agahungu andekiriva nyene uko ngo yitwa ngo nabi. Nyamusitanteri yitwa Managuriza hafi. Nawe yumva yisari bose zoza kwirwa ndamuzoza umwe urumva n'ukwikirana twikirana. Uwo mugenzi niko yari yibwiye, cademera ndaguma ngaho umutima kiguma mu mutwe. Abo bagenzi bagiye uwo wa gatatu nari nibagiwe yitwa Naragumaritse. Igenda uko ndaguma ngaho ico naje mukuri naciye mfata umwaka wa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, ayo mashuri ndayigisha ndumva. Kuko uwo mukobwa yigisha uwa mbere yari na muto, kandi niho yarageze n'amashure, nta yindi shure yahonyoramo. Uwo mutama nawe yari yifitiye ikoro y'itikirade canke ipete bita EAP, yashobora kuja mw'ayo mashure y'umugo y'imyaka ya gatatu, ya kane, ya kangahe, yigumiramo mu mwaka wa kabiri. Ndakora ndacumukuraho hageze ibibazo kubaza amashuri n'umuntu umwe ntivyari vyoroshe. Hanyuma turaja mu kiruhuko. Tugiye mu kiruhuko ukwindwi niyumvira ingene noza kubaza udufaranga. Naho no kugira ivy'Ubujumbura warinda kujana dese asukuye kwa Buramatari ahingutse. Abitekera mu mutwe, ndafata umunsi ndaza aha kwa Buramatari ndasaba iyo resepasi y'Ubujumbura, kuko ndabashobora kujyayo atafise resepasi. Ayimpaye ngo ngere i Bujumbura ngiye mw'ibanke baduhenderamo. Twari twagiye muri iyo banki kubera irya banki bita BND twari twarayiguranye amafaranga twe n'abo bagenzi banje. Hanyuma baca bakobisha kuja muri iyo banki iri harya haruguru ya ya soko y'i Bujumbura yashe. Ngo ngiye ndahashika bashaka agakunoze agapapuro agasheke baguha gakujije mpereje bakitegera ngo none ngo ni kuki ngo amaze amezi yose tutaza guhera. Jewe ntabwo nari kuzana, nari ngize amashuri ane n'umwe, sinari gutabara, naremerera nyamukontabule agapapuro carashigurana hari meza cyane. Ndabura uko ngira sinzi umutima mwirangira yamfashije njamanuka muri minisiteri y'Italia ababesha kugira ngo nanje nihindure mu guhagarara na Shaberaguki. Nuko nabigenda ndukuru
kuko twari tumaze kumva ivyahise. Hanyuma rero barambaza ngo none ngo ni kuki utaje utagira gute, ntoya ntiyari jenyene ku mashuri ane yize gute, ngo none ngo diregiteri ngo ntiyari kuguha uruhusha, naje kugira ngo ndoshereza abantu reka ntabwo kurira. Hanyuma barambwira ngo 11:00 baza kugenda kuri kopeke mu Buyenzi aho batangira amafaranga y'ikirere, baza kubabwira. Ndagenda gato naho ndabura, bukeye ndabura, nsubiriye ndabura, bibaye gatatu ndazura muri minisiteri. Ngo ntaco bazoba ikejo ngo tuzoguha ubu munsi tuzoba dufise umwanya. Indwi yose yaheze ndi Bujumbura. Reka hanyuma ngiye bambwiye umunsi ngomba kugenda ncambira umugenzi aho yarancumbikiye hajya mu Buyenzi. Nawe rero kugira ngo tugendeyo tuje inama yuko we yaciye yihindura ngo ni umuzayiwa. Hanyuma ubundi mugenzi nawe yari umushoferi, yaciye yita umushoferi w'Imuyinga. Maze rero ngiye bampariraniye yuko nza kubaraba tukajana kuri banki, y'abagabo babiri bantegerera aho kuri banki. Turagenda nshitseho twinjira nabo tuvanye muri minisiteri. Wa mugabo yantera kantuze ntakapapuro kandi bakaciburiye hajya ayigutya ngo mfasha turabe ko nari kumwe nawe yubahaho. Turacukura siniye Imana yafashije tugasanga aho umukibazo nawe yagateze. Barambwira ngo urabona ngo ubu twamaze kugara, ngo nta mushahara wose twoguha kuko amezi ane nari maze ukwezi 20,000 ubwo nafata 5,000. Baca bambwira ngo tuguhe 5,000 ko ayo duteke twamaze gutekera ayo tuza gutangira ku maruzi tuguha 5,000 bayanditse ushize kuyatoresha. Turaza tuja mu muduga wa muzayirwa, umugore yari muzayirwa yari uwo tubana yari hepfo gatoya y'ayo mashuri nakorera. Maze rero kugira ngo nawe ndamumbaza kumubona nawe acamira mubuze amujambo zayirwa amujambo sana. Hanyuma njambira abantu twanyuma muri minisiteri ndiyo muzayirwa none ni mugenzi nirimo mushana ko twujyaye abambwiye ngo tuje ko ndababwiye gacupa ngo tuje kunywa ku kabari kari munsi ya komisariya aja mu Buyenzi. Baca bambwira ngo tugiye nibarabara ridapakiye neza ngo vyotutagura murabona reka ndabarambiye hanyuma ntarahazi ntiyo umuzayiro wakaba acaje kwisagara. Ndamubwiye acabwira na wa mugenzi turashikanye turaka agacupa baduha ikibanza inyuma hanze kuri Nyabara, hari ahantu hameze neza bahinganije neza, abariho twicara nabo bantu tuganira bambaza bagira gute gushikaho tuganira bambwira ngo nta mana y'abahutu ngo bari bagejeje. Bamuzayi washitse na wa mushoferi nawe ndabaraza ubona n'uwo mwana nyamugute yaciye ntanga kwishura ngo rero umushoferi w'Imuyinga ngo nawe ngo nama ndamuca kwibarabara tukagenda nabo twakuye umutima.
ndahaguruka icupa twari tuko turanywa twari dusa n'abajyanije nja kuri kontwari y'akabari mbere umunyakabari nizanira ibiyeri 5 ndamuha inoti y'igihumbi muri y'amafaranga bawe akabari kose kavira hasi rimwe uyo mwango kuti igihumbi yagikuye ndajugumira ndabona uko ngira ndegera ndaja kwicara wa munyakabari arangana za nzoga n'akabari kose kahagaze wabona aho nicaye baraba abo twicaranye ngo twari twihenze ngo naki wacu ubutaha ntitwatashe muhira twimanukiye mu Buyenzi n'uwo muzayi wa n'uwo wundi mushoferi twamanutse mu Buyenzi bagize ati abo bantu ntibabone iyo dutashe twagiye kuza gutaha mu mugoroba w'ijoro hanyuma ngeze gutaha uwo muzayi yaramerekeje ndaronka imodoka mu Karukuru hariya mu Kamenge ndataha aho rero 72 muri make aribayemo gutyo biragutse hanyuma hageze naho n'ubundi mu 1993 nimba barakagumanye navuze ni Murandungu naho mbona umuinspekteri avuye ko muri Novembre 94 ngo ndagenda muze tuvugane inje turi mu biro ibintu nakimwe ntacyo nigeze numva mbaza by'akazi maze nyine guharira n'isawa ndabona abapolisi barashitse ngo ca barashorera nantuze hari imbere ya komine mu Kayanza sinzi undi mugenzi n'ubundi nawe nyine twabana aho hagufi y'ishuri nzabona nawe araje bashobora tujyana kuri komisariya batererayo kuva izo tariki mu 1994 nasubiye kurekurwa muri 2004 imyaka 10 kandi tariki ninjiriye ko nizo nyene babaruriye nasohokeye ukwa 11 1994 ukwa 11 2004 aho rero hariho umuntu agomba mu gahinga yo nyine barayazi arazi icyaje cy'inamabaza naho ngiye ku kazi nta kintu na kimwe ngo navuga bambwiye ngo naho wasabye mise en disponibilité après 10 ans nta na kimwe uvuga nta na kimwe Imana yagize umuhari CNDD-FDD nawe twari dufunzwe twari tuwuzi n'amaraporo twarayatanga mbere icyo gihe nari nsohotse nije nari perezida wabo nari mukuru twahana amakuru n'uwo bita Pascal Sesema namwumva gutyo nawe kandi yumva gutyo atawuzi ubundi mugabo amawodre yo bataye n'amananizi niho rero baca bampa akazi bushasha nabayangaje nk'umushasha ubu rero ikimbabaza rero ni uko nk'ubu naciye nkuguruka muri 2016 nk'ubu akajumbu hampa ngo nanjye kansanasane nk'ubusaza ni uko icyo gihe kubera natanguye bushasha abo twari ku rugero rumwe ubu uya ako kahamba kabo ni double iwacu ako niko kantu kanja ku mutima kambaza cyane nayo abandi ibyo bangiriye aho nari mu mpimba ibyo habanyagiriza ibyari uko bivuga uyu munsi banyagiza atenta la sécurité intérieure de l'État
ejo Asasina, ejo Kiweri, ejo amanuze bagize ko bitanu. Mugabo imyaka 10 yose yarinze hera atawunciriye urubanza atakintu na kimwe bambwiye ati kirabaye. Ako niko gahinda mfise.